mpesha umwanya nta mwanya ndaguha ku mwanya wanje faranga mwanya wanje igikorwa kijana ni faranga nyango urampagaritse cyangwa uranyicaritsa nukumbwira ubuswa ugira cyashira ikutere mu matwi binabaye ngombwa nsamba mpaguruka nkatamba nuvuga ati uwo mwanya wari kunesha ukumbwira ivyo reka ndaweze inama Ndino Umuhungu jana namera y'umukobwa none dagasuduro kenshi baba ari beza ababeji afise geto sivyo ugasanga famille ni murihira akageto nta kaza afise vyumva mu gico yanje agumasa neza dire ndi jusqu'à dimanche abari muhira sivyo ubona Umuhungu yimaraya nawe umuhibi ingana gute usaga guciki ya nugo waja kumusaraba ukamubera Yezu wa kabiri aguca inyuma nibakore naba okipe n'akazi nazoronka urya mwanya atamu bakobwa igi ivyo bikora kubera yirirwa mu site none wumva gashaka mugakora azotaha arushe asikaryama. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Step Media, chain of progress for this industry Abuja Flavor. Chakinyamakuru cyangwa kibazanira bishamuvuga muri industry Abuja Flavor. Nkuko tuba tubikora reka tuze dukingurukira Imana hama dusubira dukingurukira namwe bakunzi ba Step Media 257 wherever you are. Ndakunda cyane kandi big up sana kwamaze kugira subscribe utarayigera naho urafise impamvu utarekora ariko je kubganje no gusaba kugira subscribe kugira ngo Step Media igire ku version nini cyane ku buryo nzorasha kukiganiro nutaragira subscribe akakibona kikamuca imbere mu maso kikamuderange gushikaho asanga yagafyonze nyene kajya gakengera nyene kajya gatara kakanyene. Yes, kuri mikro kumura Beni behind camera zike professional hamangira ko nshimira n'abakunzi bose ba Step Media wherever you are muri hose biraturyohera cyane kuko vraiment kuri support mutwereka mukaba the first mukugira ama comment atandukanye. Yes, mukagira ama like n'ama share kuba bikora vraiment big up cyane mane bahezegire go rukundo mufise muzuka mumwereka n'abandi nyene muri industry yacu muri akarere kacu nyene ko mu Burundi. Yes, nabo nyene mu bateze imbere bagire muzo bagira ama subscribe menshi cyane muga subscribe bagira rimwe batarigira ziragira subscribe kandi bagira ama like menshi n'ama share menshi cyane kugira ngo ama TV online yacu yo muri novuga industry yacu akabiri gatanu indwi ibashe gutera imbere na cyane kuko natwe turifuza gutera imbere kuko akantu kaboneka sikare cyane kugira ngo dutere imbere kuba amazika yakaba kaboneka. Right now mbafise mic, right now mbafise novuga strepe yiwacu mbafise kamera yiwacu ariko shoko no munsi dufise mwigwa kunzi ba Step Media kabiri gatanu indwi kandi turabashimira cyane aho muri hose biga sana. Umunsi ndafise ndagufitiye umutumire. Yes, nakoresha cyane ibiganiro gashika kuri gatatu atari kane katashika. Yes, ni yari mu Queen video ariko right now muri briefing twavuganye cyambira yuko yasa n'uwabihevye yarabihagarikije aratubwira impamvu yabihagarikije mbega kuba bibamwo n'ababita batakibirimwo mbega bitandukaniye hehe mbega kuba warabihevye iyo uhuye n'abantu bakakumwa bibaza kubikora mbega bigenda gute araza kutubwira byinshi kuvyo asigaye imisi abamwo ko twatugize no kumubona afata na mic mbega bimeze gute avyakira gute mbega ivyo asigaye abamwo n'ibikini AQ Quintine bi ni sawa makuru y'imisi biraza neza nubwo mbere dukoranye ikiganiro kuri Step Media kandi waronkomboye cyane peti yangu kandi azikunda gufana cyane dogo ivyo biragusha uzobihembe bimeze gute kwita fresh neza getini za masiku ugo bien tunahebana sana ndusha kuwa boss shakuwa boss vya wapi wewe wewe uliniambia nifungue cheno yangu na mimi hivi nishafungua yangu sindo sawa sindo sawa na uko boss lakini yani ngiye cheno nukikorera ko peti kweriki aba umwanya cyane umwanya ni tumutayikorerako ariko byo bavyiza bikorera kuko urumva ko abantu bamaze kuyimenyera apana je si wikorerako sijinda yikorerako ubaye bari mu ndayikorerako je umwanya sikirenga usanzwe ufise utundi tudili twa wikorera okay ivyo nivyo ariko je kurundi handi gwiwanje je naribonye umenga vyo kuba vyiza wikorera nikorera kubera kibona ko vyari kuba vyiza vyo kuba vyiza kubera ari ivyo wawe wikorera bon nikorera ngwa mu ruhombo runini mugari wundi imba ngaho uruhombo ruragabanuka uwo bidusigurira nje nagira ajya amafaranga wohemba undi muntu uciye yakoze ibindi bintu ushaka gusanga ajya no hemba umuntu agira nikorera agira kuyaronka noronka ariko uyipanganira aho nkura ico gihumbi ndamuha hari ngako sense agumana
urumva araje rero ndose ahantu nkora ahandi kwindi cene nzogende nkore hanyuma hanaho ndashira abakozi nimba mfise ahandi nkora ujya mushahara dushobora kugabura n'uwundi ni bukebu ariko ku rundi ruhande ukuntu bagufata uri umukoreshwa kandi uri umukoresha biratandukanye ari igihe abakoreshwa bafatwa nabi cyangwa abakoresha bagafata nabi abakoreshwa sindabizi bisigura abakoreshwa like nk'ajya wari usanga ukukorera abandi basanga abakoreshwa ibintu nk'ibyo ntumfata nabi ku kazi umatifa ngo gukora boss wanjye akazi kawe ndagaheba n'ubwo kandi sindanagusezera nshaka kumfata nabi ukabiheba yego kuvuga ati Jeff vraiment what none ufata nabi kubera iki nifise amaguru n'amaboko n'ubwenge bwo kurondera ntavyo gukora ya vraiment kenshi iyo ushitse ugakorera abandi ukorera like abagabo cyangwa ukorera abagore cyangwa bigenda gutukura abajene umaze gukorera umugabo bitandukanye gukorera umugabo n'umugore ko numva umenga rero butandukanye ngo maze kugira boss y'umugore ngo bavyoroshe cyangwa nuko avuga ati kugira boss y'umugabo nabo bavyoroshe bari sawa bitandukanye heki nkawe umaze kwikora muri journalisme y'ino munsi ukorera umugore usubira inyuma ukorera umugabo uratera imbere byose kubera umugore abo maze kubona ntibitaho ibyo barimo genre umengo ntibazi mu byo barimo mugo umugabo aragusera kora umugore ukore ntukore mafu abandi bakavuga ati nishaka gukorera abagabo ngo kenshi ari gihe usanga badutsitaje usanga umukobwa watsitaje umupresenter ne wari ukeneye gutsitara agutsitaza kubera iki ni mu mwanya vuga na boss wawe bijanye n'akazi ntabe ivyo bindi muvuga ikiri nyuma y'akazi boss nkeneye ikonze sawa ayikwima kora akazi kiwe nta bindi byo gutsitaza n'ibiki nubu ukeneye gutsitara ugasanga umukozi n'umuboss baramenyerana cyane n'amakosa nivyo nyine usanga nyene hagiye n'ibindi birefu wowe ivyo ntibigushikira mu kazi EQ api Kendi nabikufikiaje ufise limite y'akazi kawe urashobora kunkoresha n'igihe nzi gusa umushahara wanje ndawuronka uko bosi ntibimuraba tuvuganiye wapi Chubivamwo bosi duherukana tuvugana akazi nuko barampaye akazi okay nta bindi agomba no kukubloka nuko yemba nzi hari umwanya ashobora kurondera ubundi we ntibabikwiye ko ntungana nima ya bosi guys urumva ko ari byiza cyane kugira limit no kwiyubaha mu kazi kuko utiyubashe ntawe ukubaha ikano maze kwerekana yuko utiyubashe na uronse no mu babi nyene arakugira ko ivyo yifuza ifuko wiyubaha mu kazi hama bakakubaha sivyo nene gakiwo akazi nubwo bwo akazi gasuzuguretse mugo gagaciro kakuba kiyuba kakazi ngaswa gusugugurika mbega nico cyo cyaratumye EQ aheba nuvuga kuba queen video amatwa dusumira yuko ngo yarabihagarikije yego narabihagarikije gusa sivyo pra kuba umukinya aboneka mu maclip kuba umukobwa aboneka mu video vexa uboneka mu maclip y'abaririmbyi na cyane cyane narabihagarikije genre umuntu aratera intambwe ungeze ku yindi ntambwe bijyo warabihevye shakwa nkora ibirengeye bijya birengeye bijyanye mu mafaranga mu gukora akazi neza mu biki byose ukabikora neza gukora akazi neza haza amafaranga kuja mu video wapi sio sana no sio sana nishabihe batu bivanye n'amafaranga ko tuzi ko ikigano twakoresheje cyo atubwiye ko bagufata neza mu byerekeye agafaranga gashahara shobora kuba nabitse menshi urabinje menshi nabitse menshi kugira jo benisi nabo muririmbyi nzomufate ku mugongo muririmbyi ukuja kwinjira mu buzi bw'abandi benura byanse sino muri chitayo sino ja kwinjira mu kazi k'abandi oya bon exemple kagabura un exemple okay ejo nabo muririmbyi nshobore gufata mu mugongo avuga ati benishu uko tukunukuno uzogera hana ubije muzati rero ushaka kuzoba mu management manager w'umuntu kuba manager w'umuntu yashobora kubaho ngaburirwa n'umukozi wecya nigikunda ufise wowe ushaka kuba sponsor ushaka kuba sponsor nk'umusponsor w'umuntu uko sponsoriza kandi ufashije kwiyumvira ngo haraba n'aba sponsor mu rukundo
navyo narinzi niko couple yawe imeze oya sinzi couple yaje kwimeze oya numva babivuga uko nye sinzi ko ariko bimeze iki no ubizi gute no yawe imeze wewe ndakubaza bijya hora wumva niko bimeze kuri wewe ivyahi bijya nyine hora wumva niko bimeze dormiwe bon ego bibaho ushaka gukundana n'umukipa gusumbya amahera nga iyo n'ingeso mbi mugabo abakobwa bikora n'ingeso mbi kugira ngo niwe so niwe nyina kumva babaye sponsor mu rukundo nta rukundo ruba ruhari ukeneye bijya guha rero abavyibaza rero barihenda rero sivyo si urukundo bagufitiye si urukundo frama ariko ari kurundi ruhande ko umusponsor n'urukundo rukaba ruhama wapi ikivyo ajashaka turaharira nkibiba narogana n'umuhungu atagwa amahera ukumva yuko naho bayafise atayaguha nta ngorane nibwo nuko caragira ngo umukunzi mwiza n'ubya musangira akabisi n'agahiye mumva ngaho ntabaguha umva aguha ngaho ni muwa musangira akabisi n'agahiye ahubwo buri kuramujya imbavu umujya imbavu gute musangira akabisi n'agahiye gute bisobanira ndakubwiye ati aguha gusa wowe tabasi utamuha cyangwa ngo musangira akabisi n'agahiye ubu mujya imbavu none wowe utaronka naho je ntaronka nawe arabibona dufate basi AQ urakundanye n'umuntu wewe nta mafaranga ugira siko wewe nta mafaranga uri umukunzi wawe cyangwa wewe urafite amafaranga siko ugasanga uri ku mu boyfriend wawe nta mafaranga agira ariko ugasanga uguma umufasha umuha kujya no kuba umusponsor canke bimeze gute iho nyene nivyo nta nivyo nakora si uri umuhungu wa mama mahera imisi yose fisi ikibazo sheri kuno ni bimwe nejo duhebanye atuguma ararembye atamfise ari ibintu bifuye zenavyo nshobora gukunda oya Dino mungu jana namera y'umukobwa noje ndagapfa neza uri umuhungu namera y'umukobwa woje kubera iki rero wovuga uri umuhungu tujya amera y'umukobwa ndagasuduro kambere kabaho mu buzima ego kambere ivyo bivuze umukobwa AQ arashaka ko tubwira impamvu jewe ndakubwira impamvu ni nyinshi nagasuzuguro gute wori umuhungu sifte cyambere cyo nije noma nakuduraza ndagusumbya amahera na iki ukunuko nje ndaguha ukunuko nje ndaguha ejo uzonyereka umugenzi wawe wa mugenzi wawe sinzomwubaha ngo nzomba cyanya bishitwe n'abakobwa ejo kandi undi mugenzi wawe ukonye usange kujya ntuba abagenzi bawe nawe ko ndagufata arasuzugura kandi icyo vyose rero abahungu bajya amahera y'abakobwa barisuzugura sana ni muyasangire zana gwawe azane kwiwe musangire apana kujyana ntavyo ukunda kandi si vyiza urabihanura ko bobiheba ni kuma nebe je kwa nk'umutipe kandi bikunga bigira abahungu butumaraye umuhungu arabimaraye agakiwe nyana bakubwiye umuhungu agenda kenshi baba ari beza ababeji afise geto sivyo ugasanga famiye nimurihira akageta nta kazi afise vyumva mu gico yanje aguma asa neza dire ndi jusqu'à dimanche abari muhira sivyo ubu ni umuhungu yimaraye nagira ingufu zo gukora ikintu cyose ategema umuryango wiwe yabo bahungabo maraya zibi ngo fumana ukibi wanyu mu gukora n'umuvyeyi wawe ntashishwa no kubona ngo basi wowe kibi wanyu ngana nkuko ufise n'ubwana nta niso nahubwo ugiye kirandutse narumva je nacari mu bebere ndacari mu bebere ufumana yo kumuhira akaba nkanje wafuma uguma muhira mu gukora n'umuvyeyi wawe ntashishwa no kubona apana yajya nguma muhira mama ikandambire zaheze iki mama papa umuhungu w'ubwana uya nibareke ingesombi ni vya bintu usanga iyo ahuye n'umuntu amusumba imyaka bikaba bimworohera ko bogendana nawe kandi ni ubwenge buke mugana mu bwenge buke cyane kandi bijya bintu si kandi ivyo rero bigira abana bakunda kudubura mu ishuri umuhungu nk'uyo aba yahejeje amashuri yaragoye byarase kugana nagiye ku kanyuma uri kwiba agomba ishaka kugendana nawe namusumba imyaka
Ndakamara baza. Ubu ni wa undi mukabara agenda mukabara akicara n'inzoga yiwe iki yemwe mugaga ataboreye ku nzoga vumvye Nukuri. Ivyo kandi n'ibindi usanga n'abagenzi baraguhezeko bavuga ati nakagune ndagiye ndamuye benisho ndamuzi nca mwepa nzokuvugisha atamahera mfise Uyu yarose. Oya. Kurokongera. Kubera iki nawe sorondera dusangire duhane. Wowe ushaka ibi afise. Jewe ndame ndakuha. Nkande. Uri umwana wawe. Siyo Kenti. Chempa. Biso wose. Shatenge ndiratere nguruka ariko Kenti like ivyo bintu nivyo ugasanga umuhungu misi yose yamayice yitize ko bamutabika. Ugasanga meme ni boka barayimugurira. Iboka gusa. Ikintu cyose kujya uvuga ati amata yaheze y'umwana ntegeza kugura amata umwana icyanda mbiri uko nyene cyose ikibabagiriye kimbabaza kinansitada nuko bose babimaraye kubera iki nawe umuhibi ngana gutusaga guciki nuko baja kumusaraba ukamubera Yezu wa kabiri guca inyuma probleme sana. None ivyo bintu tuzoyivamo guteka uko two turabona ko ari bigize imisi mwenga biraharawe. Mugani wa nibakore nabaho kipe n'akazi nazora nkujya mwanya atamu bakobwa. Igivya bikora kubera yirirwa mu site. None wumva gashaka. Mugakora. Azotaha rushe ashikaryama. Ariko kurundi ruhande uyumvire kuba yorondera akazi ubuzi buragoye kuronka. Yo benisho no musi nta buzi bugoye kuronka. Uno musi yako ufise cyano yawe sivyo mu mwaka uheze ntiwakorera uwundi ego aho wavuye nta wundi bakeneye gusubirira na cyane kandi ugasanga baramubuze mugamye site bicaye barindire ko kwetira abagurira amagi ibazi n'amagi ningene ndayikenereye jewe Kwezire baraniwaka sana. Imana yarabindinze nyene. Yabikurize. Iyo dukundana meze nkuko. No kuboha nkagukubita ngatsinda guheba. Ukuri? Kandi baravuga yuko kenshi ngo sanze umukobwa asumbye amafaranga umuhungu usanga umuhungu atajambagira. Nubundi nyene worigira gute? Kweko umukobwa yarondewe uri mu biki biribwo byose none ubuzi budaharari burahari bwose burahari nka je ndafise purayi nabuze umukozi mugabo wirirwa mu isite ingo ke wozi inkoko urariko naguhemba kandi vyo nivyo vraiment kandi urazi ko ubuzi ubwivyo nyeko camora ko ubuzi bwuzuye gagakyu ega ubuzi bwobo c'est vrai buragoye mugabo urakreya par exemple nka nani nubwo ataturisha orenga si umuhungu nakora ibintu by'abakobwa ibintu vya make up ntitwari tubizi mu bakobwa ntabikora na cyane urakreya by'iwawe urabe kudakora Gesa rundi yambwiye ati ibintu byo gukora biva muri wewe umva ushaka gukora urakora umva udashaka gukora ntukora nubwenge buke kandi kindi naco twibukanya yuko kandi iki nuko leta yacu leta leta mvyeyi ikwiyamiriza na cyane bigaba bidashaka gukora exactly none na president ririmba abasenga mukuri ari president nukuri je mbaye president nuko ngenzi no hitesa nkuko urakora nukora wanse sikatuma mbaye niko nyene uvuga ati uri umuvyeyi uri umuvyeyi nyene uko ikintu nkije imanira bikubaza nago y'abana rero barabataye Gese ivyo nivyo na cyane ko turavugana ariko ivya bindi Q ariko aravuga ati arabahungu benshi bicara muhira batagira badashaka gukora ugasanga bagiye muri ivyo bintu ugasanga benshi basigaye banyitabi benshi basigaye bazuka basuma benshi ugasanga bakagendana n'abamama babasumba imyaka ubwo yo ni je hano biranambabatsa nukuri gusa ugendana n'umumama usumba imyaka je ndamwemeye ko arafise ubwenge kubera iki no cyane kandi none gashawuri inzo uronka ubwenge bwo gusuka ujya mugore ndabise ubwenge bwinshi cyane badisike birane tugira mu kanya tumadisike nindarumva ijwi yiwe nta numwe arumva ijwi yiwe kubera atabesha kandi tumaze sovuga ijwi Gese ariko kurundi ruhande iki ku bakobwa naho guteka iyo n'abakobwa badakora nabo nyene ibicucu ifo ko bakora barondera ubuzi bakora yego no je natanguye gukora naranaheza n'ishuri mama niyo yakunda kunca n'intege
kuvyumva mbwa yaranci intega z'inkera niyo yanatubwiye twakuza atubwiye umuntu wari wese si umukobwa si umuhungu afise droit yo kurondera umwanya we afise droit yo kurondera kora ubundi mwanya akaza aramubwira we rondera amahera nk'abarozi ntazoroha Yes, ariko kuri Rwanda gisha niyumvira nuko twakoranyira kiganiro na iki uko arakora duhanura ngo dukore we arakora ko yatubwiye ko atarangwa muhira aduma gasha yewe ndakora ijana kurindi kuba ntarangwa muhira nuko mba ndi ku kazi shobora gufata urutaro nkaduma shika aho nkorera ubu amabisi agoye nije noroye duma no ku kazi utwiki gisagara nakese nkapagasa nkaheza nkata ukwezi guheze mama akavuga ati umwana yahembwe Guys, ni vyiza kuba uba responsable de toi-même. Ukavuga ati jewe nigaba il faut ko ni yaranja nkore akazi. Ugazona umuntu w'umukobwa afite imyaka 20 kumbwira mama amavuta yaheze. Mama kuraba akakubona nk'inkigiri ipfa nk'ubwo. Yo. Nyata. Kora. Ugasanga abakobwa nivyo nyine ukuravuga ugasanga umukobwa agize mu myaka acasaba ibintu byose mama wiwe. Ibati. Nvuga incambere kibabaje. Cambere kibabaje. Nero wabihagarikije gusaba ryari cyo. Jewe kuva bon nanakuze hano ivyo nkunda. Mama yangurira ibintu nyabona nyeko bikeneye. Wewe ndabwiye ngo mama ngurira iki? Mbega nk'ibintu babikeneye umukobwa bakwiye kugurirwa n'abavyeyi bari ibintu bimeze gute? Biravana n'imyaka. Taragera. Nko mu myaka yiwawe. Nko mu myaka yiwanje. Ubu umufisa aho nikora aho utikora dufata uri muhira umukobwa ari nko mu myaka yiwawe ikintu abafashwa n'abavyeyi bari yuko insombe cy'uburi hijuju niwe unamusama mama wawe kanda mbiri zaguhereyeko apana nizo gutembera zo muri dushe kakura nk'umusazi gasanga bimaze n'umwaka wose probleme sana gusanga birakugoye misi yose umusaba umuvyeyi wewe ufite system yo gucabaga tukabitaza gupostinga dufite twiza Instagram tuza kuronka ama diaspora amahera murasara ni mukwije kora kare ngo wungwa muri misi ngo asigaye bashaka abakobwa bakora nega nubundi niko bimeze udakora nsoziriwa ligora wallahi uzozada net mama afuma kwirukana nukuwe probleme sana ariko ni vyiza gukora kandi iyo ukoze ukaronka n'umuhungu wakurondera uri kurakora usanga nakubaha afise n'agace avuga ati uyu muntu frema ategezwe kukubaha ariko akazi karagoye cyo iyo benisho ni kagoye akazi ko nikagoye neje shago kujya nkakora ibidede ukadandaza ibidede ugashora ibidede none kandi ukinjiza inoti aha nenge nkarangura ibidede by'ibihumbi 100 ngaci ndavyunguka ku 200 simbiki ibihumbi 10 ibindi 10 byo nkongeza ku mutari none cyane cyane kandi ico cyumviro ni kiza twivyo bintu abantu utavyumviraga cyo banavyiyumvira nibije nyene twishizemwo guhabwa ibintu byose baduhe ko nabwo kandi urazi ko ariyo acavamo no gushurashura ugasanga umukobwa agiye kurondera amahera mu bahungu abitari ngombwa n'ubundi nyene niko bitegezwa niyo nzira nyene guhungaza hariya kubera ushobora kuvuga ati no munsi ndagiye mu bahungu bwanda nk'amahera ku mpamvu iyi ni ifise ikibazo kineke uno munsi baraguha ejo uzokenera yandi uzosubirayo mugabo uvuze ati ndafise ikibazo c'amahera ninakora iki enye kiraza kuya ejo uzogira ingufu zo kongereza bya bintu ukora ejo bizoguha yandi guys ni vyiza cyane ifu kuyumvira nawe yamukura ko uyumvira ikintu kiguteza imbere utiyumvira ko de plus gumuja kumusaba azokugirira nabi niwe navyumvira kubiri canke akakugira nabo munsi nyana yaguha mbe icyo kutubwira ngo wewe ngo watanguye kuronde gukora akazi kera ku kazi wari ukoranya baki kikiwe ukagwa amahera ukiri umwana ngo watanguye kuronde amahera kuva kera kuduhenda kuva kera natanguye nabaye mu mekapeze niga wikiye wiga wikiye wironderera inoti kandi narayaronka vraiment ko twari bake umva ziga bezwe umukobwa kenera warazigurira ukiri muto ego umva ko isawa sha ariko ivyo vyumvira wabigize umva ko wabigize ukiri muto cyane umva no muri no myaka ya no bivana n'abantu mugendana ico gihe nagendana n'abantu vraiment abakobwa bakuze barondera mwana nimvira ejo tuzovuga ati dusohoke je ndagenda gusaba mama oya reka nanje ndondere ejo nanje ninasoka nimba bavuze tupange tutwari ibihumbi 100 nzofise ibihumbi 105 nihagiye umugenzi wacu aguye muri manga vuga ati turamuterere 2 nanje ntange
uraraba n'abantu mugendana nibo baguha ingufu yo gukora abagenzi kandi bavuga ngo abagenzi maze kugira abagenzi babi ntutera imbere nakabare nakabase soke akabari karakenewe mu buzima mugabo sako kwihebera wowe arabihevye rero jewe je sinigeze nkunda akabari wapi none haje wadumira hega ikiyo ku kazi ugatwika nkatwika akazi nyene na boss akaca nyongera umushahara abuja akazi uragakora neza agahikiyo cyane ikintu cyose iyo uciye hayi kiragenda neza kandi ukumva ko ugikoranye n'umutima mwiza none wewe ukoranye inzigo yega ni wiyahura iyo nzigo uyigirira nde uyigirira nde ko ari ku neza yawe cyo biranababaja wo Gese ko tuvugana muri rusangi tubikuye kuri ibintu Eki asigaye akora akubwira ati je ku bwanje naragarikije ivyo Queen video vexa ndabona mbinga harimo ibindi bintu mbona nuvuye birimo inoti ivyo kuba mu presenter we don't know ko ari byo gikora n'ubu sivyo nagakiwe kandi urabibonamo agafaranga kandi amatwa asumira chene yawe imeze neza hagaze neza nini ikintu cyose ni bukebuke kandi ubunye wumva ko ufite ivyimviro byo gukoresha abandi nyene uzotanga akazi ariko cyo Jen, inzo tanga kati. Wewe? Cyo nari nzi ko no musinye n'ucusinyisha country wawe. Numbwi. Rugire dogo. Dogo akazi ga kandi gaho twika peti. Cyafre. Ufite abafana benshi gadogo. Cyafre. Nuko ariko ikibazo cyawe nuko je mfise abantu bizera Imana ko twe mu biganiro byo tutanguza Imana ariko Imana twizera wese yo wizeye. Je ndizera Imana. Sivyo kandi iyo wizerana je nizera mugani tuyizera kumwe tuyizera kumwe gute bo ushobora kuvuga ati je Imana ninayisabikiye ndinda kwisonzesha sivyo ari byo wizera nanje nkaba nizera ndinda kuduga imisozi ibyo ni ibintu kandi twarimo none wowe muri ivyo bibiri byose ukoresha cyane nkoresha icuwanje nta misozi nduga sinisonzesha urayisabika kumva yego Imana yawe irasa. Nerega iyo Imana zanyu none zinda kumva ari kuri byo kuduga imisozi. Cyo ni kibaza abajiji. None nuwahe muvyeyi yovuga ati nasumye neza umwana afungure. Mugabo kugira ndamuhe kimwe yansaba. Gende uwimbi binogo. Kubera iki? Yiriko inzara umunsi wose iminsi 3 ngo kugira ndamuhe bimwe yansaba. Na muvyeyi numwemera ibintu nk'ibyo je ni ibintu twarema. Umva Imana yawe usenga rero ntisaba ko wibabaza. Yo Mana nyumva cipa aho nyene niba bari ziriki. Ndakeneye gufungura. Niba baje nayirababara. Kari ko ntiyakuremye kugira ubabare. Abakera basenga gute. Iyo babonye ko Imana yabahanye. Ntibikubita. Ntibaduga imisozi. Bisiga umunyota. Nabyinye bya n'ubwenge buke. Ni kugaragaza akababaro ku isi. None ko Yezu yafunze iminsi 40. Narugomba kugerera na Yezu. Nugomba wigerera. Oya gusa bavuga ngo tugira mu nzira yiwe kugira ngo utabuciye ko ntuzoshika. Urabona twumve na papa na nzira za Yezu agiramo. Ninde abari. Wapi? Ntani byoshobora. Itsambere cyo twe ukuntu turemye dufite kwihangana guke. Yezu nayo ibirenge vyiwe usaba wihangane bro. Bikwiye. Apana binakwiye binarenzeko. Sivyo? Ntamujyo nta nibyo. Mbere ndakwaza ikibazo. Bebe uri umwana w'Imana cyangwa uri umuntu w'Imana? Je ndi umuntu w'Imana. Kwiko no taraba umwana w'Imana. Umwana w'Imana gute? Ninda ari kwisata ari umwana w'Imana. Kandi kuba nitwa umuntu w'Imana nuko ndi umwana w'Imana. Nagira kuba umuntu w'Imana no kuba umwana w'Imana biratandukanye. Bitandukanye gute? Bavuga ngo kuba umuntu w'Imana nuko twaremwe n'Imana. Kuba umwana w'Imana naho baba batijwe ukayemera kugendana n'Imana yawe. Yo ibyo ntibabigishije iwanyu. Nuwo tarabatizwa n'umuntu w'Imana. Umwana w'Imana nawe. Nawe nyene umwana w'Imana ni Yesu shaka. Kutemera Imana kaki. Je ndemera Imana jana kurindi. Gusa nisho kugira kunganya ukwemera. Je ukwemera kwiwanje. Nafise kwiwawe. Nivyo ngo kuba umuntu w'Imana nuko kuba umwana w'Imana nuko. Cyo ndi twese turabantu b'Imana kandi nyuma yo kuba umuntu w'Imana nuko umwana w'Imana. Yego. Je ndi umuntu wa papa ko yandi umwana wa papa. Ivyo navyo birenze ngaho navyuzi. Nibiki? Kwiyahura. Ya, numva bariza ubwonko ndakwisaka. Kandi kwiyahura ari icyaha. Ni icyaha n'ukuri.
yatari kwere gusa bivana no kwemera ko umuntu ufise ukwemera kwiwawe ariko ku rundi ruhande umuntu agerageje kumviriza umenga senga shetani wewe yo shetani yo manu ndacitse n'umugongo shetani nawe bamusenga gute umuntu rutemera imana iki uvuga ati imana beni nakubwiye imana ndayemera gusa uko we uyemera siko je ndayemera umuntu wese nukwemera kwiwe wowe ushobora kwinjira mu isengero wambaye ikanzu ibirato ukabisiga imbere y'umuryango w'urusengero sibyo nanje nemera kwinjira hajya nsenga nambara uko nshatse kandi imana wemera yitwa gute yitwa imana ndakuririmba bijya barinde ngo sibayari sidagoni siki yitwa imana bijya sivyo wemera we sibayari sidagoni bayari sindamwemera na wenze nibyo baririmbye bajya nemera imana nyene wemera twemera cyo kimwe wewe wemera ukwawe nanje nemera ukwanje yes ubwo n'uburenganzira bwiwe bivana no kwemera kwawe ariko vyiza two kwemera imana yaturemye nivyo je ku bwanje no bwa iki uye kugira ngo twereka ko twababaye ko twababajwe n'ivyo twakoze ku bwacu ko twabikoze tutabigomba tugaca dufunga tukaje no ku misozi yo jya mu cumbi wawe usenge sivyo wiyeze wature sivyo wature kigibona ati vraiment n'imbere y'Imana ndumva isoni ucatutse amusenge wizera ko wera kuri uwo mwanya Imana ikifunga amatwi ngo utagiye mu misozi problème ça ntibibaho cyangwa badushiramo yes igicumuro wamukora uvuga ati je sinifuza ko nawe nzobyara umwana azogikora igicumuro nyabaye kubesha kubesha urabesha cyane gose sinifuza ko n'umwana wanjye mugamije kandi ubesha mu buryo bwose cyangwa ubesha mu buryo bwawe mbesha mu nyungu mu nyungu nk'akarorero ubesha mu gihe kiba kimeze gute par exemple ndashobora kuba mfise programme na wewe sibyo nkaba numva ubunebwe bwo kuca muri dushe sibyo nkakubesha hari ikintu ndiko ndakora kugira uronke basi n'impamvu yo kundindira mugace ndakugira ngo rintiragarere ubwo n'ubwenge buke ndakubesha nkavuga ati ndamubwira uko aza kugira umutima wo kundindira usanga nicariye muhera kubera ubunebwe kabisa hama iyo ubishitse ukaca wiyugarana muri cya cumba watubwira yo ugombye kwihana n'ikihe cyaha kigomba kigaruka cyane kenshi ukunze kuvuga ati iki cyaha kuri kigomba ndagikora kubesha n'ukuntu nta kindi cyaha ukora burya gahicyo jewe icyayi wamye ukora kuva kera icyayi ukora bikugora guheba siniba sinica singiri cyaha cyo kubesha gusa ndakize ariko nta kindi guys kandi si vyiza kubesha ariko kubesha biri wagashimwe na mama wanje yaramaye gashimwe ariko kubesha birimo byinshi kibazo ko ubesha ushobora no kuba wica biravana nibingiye bakubwira besha mu bwenge ukoresha ubwenge bwawe besha ku nyungu zawe vuga ati iki nakane namubesha uko ejo akazomya ko namubesha nzomenya ingene nikurayo mugani namubesha ejo bikaba amafu nzoba ndi umwana mubi cyari cyane guys tugera mu basozo ni EQ nifuza kubaza duheze duheza nshaka duheze oya sike imakaputse sike duheze oya sike nabugini ndazuzya sike Sige navuga, sige ivuga. Ndashaka kuvuga. Urashaka kuvuga sige? Ndavuga. Nikiragi. No mwana dutekereje muri step. Sige dimya kamera turaye kutavuga. Uvuze ngo niyo mwana kizi. Niyo mwana dufite atekereje muri step mate. None sinatekereje. Iwacu ninde yakweretse? Iwanyu. Na telefone umuntu. Ntakibazo. Igiso kuzo semenye kabiri gatanu indwi ekituko turaganira ariko ikiro twabyibushe cyane gaki. Ningamzibuye ikintu n'amahoro. Amahoro menshi. Kandi rero sha wewe womenga bajya bahungu bingwiza murongo we kenshi nta kibanzo baha. Oya nuko Imana iyo muza kungwiriza umurongo kubera iki? Munyuzurize sare kwe mutaza kuyikubura. Kwibara. Abahungu bingwiza murongo batuma iterambere ry'umuntu yisubira inyuma. None EQ weje uranyica mbwa nawe wenyine none muri banya bose bakurondera ushite kumbwira ko bose uzi ko bakora ko uvuga ngo ukunda bakora si question yo gukora cyangwa kudakora ko niba bikeneye ko menya umuntu ngo abaye gutameze gute oya
ntesha umwanya nta mwanya ndaguha ku mwanya wanje ifaranga mwanya wanje igikorwa kijana n'ifaranga ngo urampagaritse cyangwa uranyicaritsa mukumbwira ubuswa ubwira cyashira ikutere mu matwi binabaye ngombwa nsamba mpaguruka nkatamba nuvuga ati uwo mwanya wari kunesha ukumbwira ivyo reka ndaweze inama hama mpeze gutamba fata akayira kanje nkataha ariko amatwi asubira ngo abahungu ntibakibaho ngo abahungu ntibakiresha ngo abakobwa ntibasigaye baresha ivyo ntavyanze kuko nta muhungu nova ndesheje oya c'est vrai nta muhungu wumva ko woresha gayikiwe kubera iki bo nubwo naba ndamukunda nubyicara ko fra nosenga imana bimvimwa nk'ubwo kaka ninaza kudraga ngo nagukunda nzonyubaha nagira rakuba kandi nkuko uzobona ndanamukije nundi mutipe uvuga ati bizomutaga nawe nyene ariko ari we yakwirondereye musawa kandi rero usanga muri abandi bararishi nuvuga barazinyishu je uzoze ngo hirya yeje ndakubwiriraho kwiki ndakuranze ugaruke kandi kunesha umwanya wiki oya bidakunda bikunda birakunda ati birakunda rero bikunda kimubwira gute iyo bikunda nta nibarandraga gute ngo nemere nkuko ngo ngere ndemere rero bigenda gute wewe bigenda gute oya bandraga nyene kizimbabwe Egenda kushimira cyane kiyo. Ndahinda kushimira. Kesho kuza step ya kabiri gatanu bitwize uzosubira gutaha ariko nabiri kuri micro byane kamezige professional ariko EQ natubwire kino yiwe EQ. Iyo anje yitwa on time TV de 57. 57. Iyo ukorera nikeneye uko twibuka. Iyo nkorera Planet News. Planet News. Tuzosubira gutaha nibagire kugira subscribe. Twegere by EQ. Mugaba barabika buturombaye. Tunavyagira.